gushikiriza amakuru mwateguriwe kuri radio Haguruka. Reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Imbere yuko ndabashikiriza ingingo amakuru ahagaze ko kuri rigenekerezo rya 5 ruheshi 2025. Uyu munsi habaye amatora mu gihugu c'u Burundi y'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ayabashinga amateka. Abanyagihugu baranegura uko ayo matora yagenze, aho benshi batigeze bemererwa kwitorera, ahandi abazindutse gutora bakaba basanze amasandugu yamaze kuzura kandi batabonye abujuje ayo masandugu aho batoreye. Turaza kubabwira ivyo twashoboye kumenya vyo mu ntara yagutse ya Bujumbura, Imakamba n'Ingozi. Bamwe mu banyagihugu bakaba bashikiriza ko intambara itegerezwa kuzokwaduka mu Burundi bafatiye ku kungene abanyagihugu batswe uburenganzira bwo kwitorera ikiri ku mutima, abandi bakaba baratswe uburenganzira bwo kwitoza no gutora. Abavyeyi barereye kw'ishure shingiro rya Kirasa muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge barababaye cane kuko abana babo bamaze igihe biga nabi. Kubw'abo bavyeyi leta ya CNDD-FDD ngo ikwiye kuhava kuko atamuti iriko itorera ikibazo c'abana babo. Hari n'ayandi mukanyisase murayakurikirana mu buryo buramvuye, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro Ineza y'Imana. Dondo Dieu Mbazumutima niwe ari kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesrene Manirakiza. Kazi ndasubiye kubaramutsa. Iyo batuma babwira abanyagihugu ko amatora yaheze ntibirigwe barabatesha umwanya ngo bagiye gutora. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura yagutse mu makomine ya Mukaza na Mugere nibo babishikirije, babonye ingene abanyagihugu nka bose bakwakwa n'imbonerakure amakarata y'itora bakabatorera, bagaca babashirako irangi ngo nibatahe barahejeje gutora. Abanyagihugu bamwe bo muri izo komine twavuganye bamenyesha ko abavuga ko intambara idashoboka mu Burundi bafatiye ku byo babonye bikorwa mu matora yiriwe araba, intambara ngo irashoboka cane. Umunsi umwe abanyagihugu ngo bazovyuka uruvuto rwabaye uruvuto. Ivyo biruko mu gihe abatari bake bama basavye ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukwiye gutahura ko hakenewe ibiganiro vyotuma abarundi bavugana uko hatunganya amatora meza, umunyagihugu wese yitorere uwo ashaka nabwo bukica amatwi. Iyi nkuru ni Ninete Nonsi Mutoni yayiduteguriye. Uretse bamwe mu bagabo batinywe ntibabatorere, abasigaye bose batorewe n'imbonerakure bakabashirira ibipapuro vy'itora mu isandugu batazi ico batorewe, bagaca bashirwa ko irangi ngo tahe mwahejeje gutora. Ijisho rya radio Haguruka muri komine Mukaza na komine Mugere aravyigana, ari kwijwi twarihinduye kumvo z'umutekano wiwe. Sawa mubandi amatora twahejeje gutora bavuyeyo, ariko kandi zose mbona nabo bari kutubwira ati ntibigomba gutora byakunda ko batozwa ku nguvu. Sofa n'abagabo bamwe nibo batinya, kandi abasigaye bose abafaso n'abatamakazi, inkumi, abamama babasinyira babashira mu busanduku bacabaha akantu k'itora ngo atoye genda. Wumva ingorane cane niyo bari kutubwira ati mwaze tubasinyire gusa, kandi muhinga aragorana aja gutora kuko bivuga amatora yaraheze ukamenya ukuri kimwe yaraheze ukakamusabanje kandi kurubuga none iyo mbonerakure uwo mukenyerarugamba umukenyerarugamba atitoreye niki ndabona ndasizeko atorewe n'ubundi muntu kubera ibinabiriya. Mbona ingorane cane abantu bavyihanganiye uko twebwe intebe iwacu niko vyakurikiranye mu mabiro dogote nka yose bayibaha umuntu w'umugabo w'umunera kwitorera n'ayandi hasigaye abizina abamama bose babatorera baca bayikapfuro mu rugendo kugira bukike babashireko ngo atoye bagaca bakora mw'irangi ibisigaye babashire mu busanduku bw'itora. Urumva ari ingorane mwana wa mama. Yego nuko bimeze. Abanyagihugu bamwe bashikiriza ko batigeze bemera ko babatorera ibyo badashaka, aho babona ubuzima bugeze
ngo burazimbye gushikaho umwe muri bo avuga ko aherutse kugurisha imbeba z'ikizungu 4 ku mafaranga 220, ni ukuvuga amafaranga 500 kuri imwe, mu gihe CNDD-FDD itarashika ku butegetsi imbeba imwe ngo yagurwa amafaranga 300. Mu kiyago abanyagihugu bamwe bo mu makomine ya Mukaza na Mugere barimwo, umwe yamenyesheje ko umukuru w'igihugu mu kwiyamamaza yabesha abanyagihugu ngo mu kiringo kitarenga imyaka 2 umunyagihugu wese ngo azoba amaze kuziganya kuri konte yiwe 1,000,000 w'amarundi. Kurikira bimwe mu byo abanyagihugu bayaze. Maga, kene kumbi kinyama cyabanya kaki. Umbi dasene peste bari muri meeting ya mama. Na umbi kinyama cyabanya kaki. Ego. Ore yaratuke ko tutambukana umuriyoni yo. Umuntu wese aketse na yimba 1 million program 1 million. Haro kutinda abantu kwe. Abo banyagihugu babandanye bashikiriza ko abavuga ko intambara idashoboka mu Burundi bafatiye ku byo babonye by'amatora aho batemerewe kwitorera ikiri ku mutima. Intambara ngo irashoboka umunsi umwe abanyagihugu ngo bazovyuka basanga abantu batanguye guhigana nabo muri CNDD-FDD ngo nkuko habaye uguhigana mu 1993. Turabona ko mu Burundi turabona kandi ko intambara idashoboka mu Burundi. Kandi hazoba umunsi kandi izogenda kumburubuta gusa izovyuka giturumbuka atari umuntu n'abagice. Arabona ko bavuga none reka ngomba kwereka cyane imbonera kumva buri bandago. Kandi hazogira igihe abanyagihugu bafite leta. Kandi bizogera ahantu rero kunyene aba tuyigana n'ubwo ati ose uzemera agatamo ufite 200,000 ugiye gusumuzana ibintu byo kugura imbere. Kandi hazogira igihe abanyagihugu rero ko sheri dangane ntawo harabangaye. Ibyo biruko mu gihe abatari bake bama basabye ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukwiye gutahura ko hakenewe ibiganiro vyotuma abarundi bavugana uko hatunganywa amatora meza, umunyagihugu wese yitorere uwashaka, ubutegetsi bukica amatwi. Tukiri mu ntara yagutse ya Bujumbura muri komine Mugere mu Kabezi, umwe mu banyagihugu yahatembereye amenyesha ko yasanze abanyagihugu bose batoregwa n'abaSNDD-FDD. Uwo munyagihugu avuga ko atantwaro ya CNDD-FDD izohindurwa n'amatora, agasaba abarundi kuraba ico bokora kugira bahagarike kubuzwa uburenganzira bwabo bwo kwitoza no gutora uwo bashaka. Amajwi y'uyu munyagihugu tuyakesha imbuga hwaniro. Hiya n'amahoro. Mbona mu karere muri kameze gute? Ashara natembereye jewe muri Muhuha ya Kabezi, ibintu biriko birabera n'akamaramaza. Abantu nibatora barabatorera bose, babereka babashe bagaba n'ibikaratasi byanditse ko byamaze kuvivurako. Umva rero ibintu ntimuhavemwe batango hari naho twari kuja mu matora naco twari kuhambara bikimeze gutya. Kandi ibi bintu muravye nabi ntabizontampa izohinduka ngo nuko mu matora, ahubwo hageze ko mwebwe nyene mugira mwebwe nyene harimwe mukora ibintu kugira ngo ibi bintu tubikure mu nzira. Nukuri biragoye
sawa mutoze neza ingene bimeze. Imakamba abatanguye gutora basanze amasanduku yuzuye baratangara aho ngo hari nk'igihe c'isaha 12 n'igice z'agatondo. N'abamandatere atari abasandede FDD amatora yatanguye babirukanye aho babwiwe ko badafise ivyangombwa vyo guhagararira amatora. Imbere yuko abanyagihugu ba mbere batangura gutora hariho abasandede FDD bateguwe bariko bazinga amakarata bakorokereza mu masanduku. Kurikira uyu munyagihugu nawe nyene ijwi ryiwe turikesha imbuga hwaniro. Mwaramutse mwaraye neza ashije nibabivuge nivyo kuko jewe nagiye kuraba uko nogira kuko nibagiye yuko no mukwabo havuba haba bikava binkwegera nagiye kuraba uko nogira rero jewe kubera nashitseho na jewe 12 n'iminota 30 eka bamwe niho kumabira mwama niho bari bagitangura gutora ariko biro jewe natoreye ko twe n'umugore twatoye twagize amakenga menshi cyane erega twasanze amasanduku azayuzuye ndabaza ati none nabajije mugo ndahavuye ati ko zijya sanduku zari zuzuye 12 n'inusu ariho zari zigikuye ariho bari bagitangura byagenze gute erega baciye bambara ati twe twari twahashitse ubwa mbere babanje kutubara ati bagomba batuzingira amakarata ati yabayazinze nk'iminota nka 30 twebwe rero duhaye twinjira abantu 15 barinjira kuri biro de vote natoreyeko erega twasanze urusanduku guzuye tugeze dutete wa muti bawukoze kweri wa muti bawukoze ni hatari none honorable ni yari yababariye nta bindi bari kugira nta bindi kweri bari kugira none nabemeye guhiganwa nabo none nko gukora ibintu abamandatere bose babirukanye ngo ngayi Makamba ngaha mu ntara ya Makamba muri komine Makamba turamaze kuvugana na bamwe batandukanye bamandatere amatora yatanguye bose babasohoye none bamaze gutangura amatora atabarimwo wumva switari yihe bacha banze barabirukana ngo nibagende muri sesi ngo ibyabo ntibyuzuye nkaho hose henshi batanguye amatora abamandatere bose babasohoye ari abamandatere basendi DFDD gusa ni mu gihe rero twebwe abanyagihugu twace dusanga nkaje nasanze kajya kana batoreramo kamaze kuzura none bya 30 minute kajya kana ko bakuzura bari bazabemeye guhiganwa nabo ni bari kubyanga bagategura amatora meza erigiye bavyanga byari gukunda nabo bari bazo n'abantu bagiye gutorera hajya kuri reference hajya kuri Makamba nyene hajya kuri centre hafi yo ku mashuri umuntu yagiye gutora ubwa mbere ngo yasanze isanduku yamaze kuzura ngo irimwe ibi envelope byinshi yego idiri bari bayivuze kuva kera hajya makuru kesha bari naho abo bahiganwe nabo batamenye ko bifata baribaza twebwe rumva naco twabirondera ko kuko dusanzwe tutarimo ko makuru tubandanya tuyumva bukebuke sawa. Tubibutse ko ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique nini nahazwe arongoye ishirahamwe Focode hari haraye hamenyeshejwe ko kuva isaha 9 z'ubuca abakozi ba bureau de vote be n'abamandateri basandeze FDD batangura kuzuza ibishanye n'amakarata y'itora basanganywe y'umurengera bongere batorere abo bantu bose. Ivyo bikaba byari byapfundikiwe mu ngoro z'umugambwe Santede FDD ku munsi w'ejo igenekerezo rya 4 Ruheshi 2025 mu ntumbero yo kwiba amatora. Aho nyene Makamba havugwa urupfu rwatangaje benshi rwashikiye umupfasoni ari mu kazu k'itora. Umutambukanyi wa Musenyeri Martino Nyaboho aherutse gutorwa ngo arongora umugwi w'igihugu CNIDH ujejwe agateka kazina muntu yikubise hasi ari mu kazu k'itora inyuma y'akanya gato aca aracikana. Byabaye ariko ararangura igikorwa cyo gutora. Kubijanye n'amatora nyene abanyagihugu batoreye muri komine Bukinanyana ahavuka umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nta kazu k'itora bigeze bahonyoramwo. Abahagarariye umugambwe Santede FDD bategeka ku nguvu uwuje gutora wese gusinya babona imbere y'inomero imwe ahari ikimenyetso ca Santede FDD uwucishije ahiwe agasinya handi urupapuro ruriko ibimenyetso rwaca rutabugwa bakamuha urundi n'iterabwoba genshi.
muri zone ndava hoho abanyagihugu bamaze kubona ko batariko bemererwa kuja mu kazu k'itora ngo biherere bagategekwa ico batora bashavuye baraheba gutora baritahira. Musitanteri wa komine Bukinanyana yahavuye ahashika asaba ko utuzu twitora dukoreshwa, yamara yahageze abanyagihugu benshi bamaze kwitahira babihevye. Mu ntara ya Ngozi umugambwe CNDD-FDD washize abantu ku buzu bw'itora bajejwe gukurikirana no kuraba abantu ivyo batoye. Muri komine Tangara ku mashure yo mu Gatabo uwitwa Shemezimana Tade na Deyikora nta muntu n'umwe yabacarukana bataravye ivyo yatoye. Abanyagihugu twavuganye ubu bakaba bafise ubwoba ko bahava barara bishwe kubera batatoye CNDD-FDD. No mu gisagara ca Bujumbura ahatari yake indongozi za CNDD-FDD zasaba abanyagihugu ngo zibafashe gutora ubankiye ngo niwe bareka. Ibijanye n'amatora bimwe tuzobigarukako mu makuru yacu y'ejo. Abavyeyi barereye kw'ishure shingiro rya Kirasa muri komine Muhuta intara ya Rumonge barababajwe no kubona abana babo bamaze ikiringo gishika ukwezi kose biga nabi. Abana biga kuri iryo shure bakaba bari mu miryango yahuye n'isenyuka ry'umusozi wa Gabaniro yakurikiwe n'imyuzurira yateye iryo shure. Abavyeyi bakaba banegura ingene leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD atakintu kiboneka iriko irafasha mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ngorane, bakabona ko ikwiye kubavako. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Ishure shingiro rya Kirasa ryubatswe ku nkengera z'uruzi Kirasa hepfo y'umutumba wa Gabaniro uri muri zone Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge. Uwo musozi ukaba wasidutse kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwandamukiza umwaka uheze 2024 igihe uwo musozi wasenyuka wahitanye ubuzima bw'abana bane, abantu bane barakomereka, imirima y'ibiterwa bitandukanye irononekara hamwe n'abanyagihugu barenga 2,000 amazu yabo yasambu. Amakuru radio haguruka ikura muri ako gace ashikiriza ko mu nyuma y'isenyuka ry'uwo musozi wa Gabaniro ishure rya Kirasa ryatewe n'imyuzurira ivuye ku ruzi Kirasa kw'igenekerezo rya 16 ndamukiza uyu mwaka 2025. Amasomero amwe yo kuri iryo shure arononekara, ayo mu mwaka w'icenda yoyo yarahebwe burundu nk'uko amasoko yacu abivuga. Kuva ico gihe abanyeshure bariko biga nabi, bamwe mu bigisha kuri iryo shure rya Kirasa twavuganye ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu bashikiriza ko ibitabo byose byo kuva mu mwaka w'indwi gushika mu w'icenda vyatwawe n'amazi, co kimwe n'intebe zo mu mwaka w'icenda nyene ziharugwa kuri 40 zasambutse. Abavyeyi bakababazwa no kubona kuva hateye iyo myuzurira gushika ubu ivyigwa bitarasubira gushigwa ku murongo vyahorako, bakabona mbere ko iryo hungabana ry'ivyigwa rizotuma abana babo basubira inyuma cane mu bumenyi. Abo bavyeyi bakaba banegura ingene leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD atakintu kiboneka iriko irafasha mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ngorane, bakabona ko ikwiye kubavako. Eka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akanya gato duce dutandukira igice ca kabiri arico ca nyuma cano makuru. Uko mwavyumvise mu ntango uyu n'umwanya w'ikiganiro Ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 5 ruheshi 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca bene Levi ikigabane ca 19 umurongo wa 18 mu gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri. Baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese yaherereye. Kuri ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro Ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi riri mu gitabo c'Abalewi igice ca 19 umurongo wa 18. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ntihaze hagire
uwihora canke ubikira inzigo abo mu bwoko bwabo, ariko mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, ni jewe Uhoraho bivuze. Amen. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. N'iri jambo ry'Imana uyu munsi n'umunsi twosangira, nshuti mugenzi wewe uri kuranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana, nkuzaniye ijambo rivuga ngo uharire wirinde kugendana inzigo. Nshuti mugenzi, iri jambo uyu munsi rije kuduhanura, kuko abantu benshi muri kino gihe usanga bagendana inzigo. Satani yarabivye urwanko mu mitima y'abantu, Satani yarabivye inzigo mu mitima y'abantu. Usanga n'umwana akiri muto agendana inzigo y'ivyo yumvise ku bavyeyi biwe, ugasanga umuntu arakuze kuva akiri umwana hari ivyo yabwiwe, agakura akaba umusore, akabikurana, akabigendana, akavyigana, akarangiza amashure. Ivyo bintu biri mu mutwe wiwe, ugasanga arinze asaza agasesa imvi agifise inzigo, agifise ishari, agifise urwanko agendana mu mutima wiwe. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Ariko ngaho ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo ntihazagire uwihora canke ubikira inzigo abo mu bwoko bw'iwabo, ngo ariko mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Ngo ni jewe Uhoraho mbivuze, ntabwo ari jewe ndabivuze, oya, ariko n'Uhoraho abivuze, ni ijambo rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, birashoboka nawe igihugu c'isezerano Imana yagusezeraniye ukaba uri hafi kugishikamwo, ukaba uri hafi kucinjira, ukaba uri hafi kwicicaramwo. Birashoboka ivy'Imana yagusezeraniye nawe ukaba uri hafi kubigeramwo. Niyo mpamvu uyu munsi nkuzaniye iri jambo kugira ngo nawe uryigeko. Imana ishimwe, Imana yacu nihabwe icubahiro. Imana ikunda abantu babana neza, Imana ikunda abantu babana bakundana, bagafashanya, bakiyumvanamwo, atanumwe araba mugenzi we ngo amugendanire inzigo y'inzikira. Birasabwa yuko mugenzawe uko umubonye umubona mu ishusho y'Imana. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse, ariko kandi twifuza ko byohinduka ukundi, ntibikongere kubaho nk'uko biri uno munsi. Uyu munsi abantu benshi bagendana inzigo mu mitima yabo. Uyu munsi abantu benshi bagendana ibintu vya kera mu mitima yabo. Ijambo rivuga ngo guharira ryarabavuyemwo. Ahubwo uyu munsi umuntu yakorewe ikosa na mugenzi we aba yumva impera n'imperuka nawe azomwihora. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu dutabare cyane. Abantu benshi mu mitima yabo imbabazi zaravuyemwo, abantu benshi mu mitima yabo nta mbabazi zikirimwo. Ariko ijambo ry'Imana ngaho yatubwira ko kwihora ari bibi, ko kugana n'inzigo y'inzikira ari bibi. Imana yacu dutabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, urasabwa kugendana umutima mwiza, urasabwa kutagira inzigo mu mutima, urasabwa kutihora, kuko inzigo y'inzikira niyo ituma abantu bihorana, niyo ituma abantu bagenda n'ihorihori ry'ibihe bidashira ry'imyaka myinshi cyane. Imana yacu nidutabare. Ugasanga umwana bamubwiye ibintu byabaye kuri sekuruza akabigendana, bakamubwira ngo ubibike ntuzubite, ngo umenye ko bariya ngo ari babi, kandi impera n'imperuka uzobihora. Ariko Uhoraho warashaka ko nta nzigo yoba mu bantu, nta rwanko rwoba mu bantu bayo. Arashaka ngo abantu bose babane mu mahoro. Uhoraho aravyifuza ko abantu babana mu mahoro, imitima yabo irimwo amahoro n'umunezero, imitima yabo irimwo urukundo, atanzigo zibamwo. Kuko iyo umuntu agendana inzigo impera n'imperuka, iyo umuntu agendana urwanko impera n'imperuka bivyara urupfu, bivyara ikibi, kandi ico kibi kikamugiraho ingaruka itari nziza. Imana yacu idutabare cyane. Ese icompa abarundi bagakura inzigo mu mitima yabo, ese icompa abarundi bagakura urwanko mu mitima yabo, ese icompa abarundi bakarabana mu maso bakabona bavukana, ese icompa abarundi bagakura amacakubiri mu mitima yabo, ese icompa abarundi bakagira umutima w'urukundo, ese icompa abarundi bakibagira ivya kera bakumva bari mu mahoro, bagatangura bishasha, bakabana neza, bakabana mu rukundo. Imana yacu idutabare cyane, kandi Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, nagira nkubwire ngo sigaho, gezaho iyo nzigo, gezaho go gwanko, gezaho amacakubiri, gezaho go bwicanyi, gezaho.
ubane neza n'abandi bose wibagira ivya kera kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo imbabazi zuhoraho zamaho ibihe bidashira none nimba imbabazi zuhoraho zamaho ibihe bidashira kandi akaba ari we yaturemye wewe uragendana inzigo gute kubera udatanga imbabazi kuri mugenzi wawe naho yoba yaraguhemukiye naho yoba yakugiriye nabi kubera udatanga imbabazi kuri mugenzi wawe Mana yacu dutabare cyane nutababarira mwene so nawe ntuzobabarirwa ni ijambo ry'Imana ribivuga nta munyenzi azoja mwijuru nta munyeshara azoja mwijuru nta munyamacakubira azoja mwijuru nta muntu afise urwanko n'inziga azoja mwijuru oya mwanya imperuka bose ni he ni mu muriro